tuzirikane aya majambo y'Imana, tugerageza kuyatahura mu ntumbero y'uwo munsi mukuru turiko turahimbaza wo kwibuka Yosefu Mweranda nk'umukozi, umuvunyi w'abakozi n'akazi. Umuvunyi w'akazi kubera yuko kuva aho yakiriye Yesu Kristo, akazi kiwe k'umubaji kari kamutunze kaciye gahindura isiguro n'intumbero. Akora kugira ngo n'ubundi nivyo akorera ubuzima bwiwe, ariko bikajana no gukorera umwana w'Imana ngo akure ashike mu bigero umugambi w'Imana uranguke. Kumva yuko uwo muhamagaro twese tuwusangiye, ingene ibikorwa bitunga ubuzima bwacu bihinduka ibikorwa vyo gukuza Yesu Kristo muri twebwe, tukamureka agakura ntaguma ari igikuri. Hari abakisobora yuko umenga Yesu wabo aguma ari igikuri, ntakura. Ntibitwararike gukuza presence ya Yesu, igikorwa ca Yesu muri bo. Ubuzima bwacu, ibikorwa vyacu bikaba ivyo kuza biratuma Yesu akura muri twebwe, hanyuma kandi gutyo n'umugambi w'Imana ukadukuramo, ukadukomeramo. Niko kwitegurira impera nziza ya nyuma, ko duhindura ubuzima bwacu ugukorera umugambi w'Imana, ya Mana idatsindwa, ya Mana ihoraho, kugira ngo ubuzima bwacu bwararushe, bwaramazwe n'ibikorwa n'ubuzima. Umuntu asiga yaraheze kubera ibikorwa n'ubuzima bya misi yose, ntibibe nk'uko umenga biraheze, n'uwo bazimye botanikara, ahubwo Imana igaheza ikamusanganira, ikamusama mu buzima bwayo budahera, agahoraho mu kanyamuneza kumwe n'Imana. Sinzi ko tubona ubuzima bwacu muri iyo ntumbero. Nivyo vyodukiza uku kuntu usigaye umenga abantu tubaho turondera akazi, tugakora ibikorwa gusa, menga ngo turiko iyo mvugiro ngo ndiko niruka n'ubuzima. Kamenga no kwiruka n'ubuzima bigaherera gusa kuronka umukate wo kurya, kumererwa neza, kuronka ubuzima gusa bwugariye hano mw'isi. Ariko abantu bose turabibona iyo turiko turaherekeza abantu bariko baritaba Imana, ingene abantu babayeho bibugaraniye ubuzima bwabo ku bintu vy'ubuzima bw'aha kw'isi. Ibikorwa vyabo bigaca vyugaranirwa mu kintu citwa resultat. Basozera bumva umenga ntibumva neza ico babereyeho, kuko vya bindi vyose basa nk'uko umenga biyugaraniyemwo biriko birabavako. Ariko uwamenye guhindura igikorwa, ukwiyugururira igikorwa c'Imana kidapfa, kwiyugururira ubuzima budahera, ukabona yuko n'igihe ibindi biriko birahera, arumva ko hari ibindi bimurindiriye. Ibikorwa vyiwe n'ubuzima bwiwe kwabaye ukugwatiriza mu mugambi w'Imana udapfa, arumva neza ko hari ibindi bimurindiriye. Mbere na bamwe bagiye barakora udukorwa utarugira uti ni n'utwo abantu bamenyekana, akumva neza ko gupfa kwiwe kwari ukwinjira mu buzima. Uriya Tereza, isi mbere igasigara iratangarira ivy'Imana yakoze muri we, amajambo yamuvugishije, ingene muri we yateguye kujabutsa siècle yiwe, kinjana ciwe, kugira ngo cinjire mu gutahura Imana ukundi, mu bijanye n'akahise k'ubucuti n'ubunywanyi n'Imana muri Eklezia. Umwana apfuye ku myaka 24, uno umuntu apfuye ku myaka 24, ico hasubiza ari byo nokora. Myaka 24 niho umuntu aba ageze kumva ingene ubuzima buryoshe, aho bacavuga ngo bariko barya ubuzima. Uraraba ko butariko burakurya, ahubwo aho umuntu agira ati bageze kurya ubuzima, nawe akumva naho agiye gupfa agavuga ati simpfuye ahubwo ndigero mu buzima.
umenga ivyo yarimwo ni gisa n'ubuzima ariko atari ubuzima bwuzuye. Ku myaka 24 aho ushobora gusanga umutama yaba ariko aridoga ngo rwamutebeje ruje agapfa yidoga ati ndapfuye musigare muraketa mwenyene, kandi ngo hageze yuko bataha niho batangura kuryoherwa n'ubuzima, batangura kubona Bwana arondera kuziga mu buzima kandi hageze yuko bujabuka. Mukabona kandi ahubwo warageze kuryoherwa n'ubuzima niwe yumva ati ndasozereye ndinjiye mu buzima, kuko ubuzima bwiwe n'ibikorwa vyiwe yagiye arabibamo muri uru rukundo. Twumvise Pawulo agira ati ngo nirwo rubwira umuntu intungane, suko yoba yararonse ibirizita bikomeye akavugangwa, suko yoba yarakoze n'ibintu bihanitse. Ni vyiza igihe Imana yabiduhereye ingabirano, mugabo vyose tukabikora mu rukundo, bigatunganywa n'ubwo rukundo rutuma ibikorwa vyacu birangukira mu migenderanire myiza dusangiye n'Imana, dusangiye n'abandi, uko bingana kose bikazana ubwami bw'Imana iwacu. Nagomba mu kuzirikana dushingirana cane cane kuri iki gisomwa ca mbere. Turumvise ingene Imana mu kurema ngo nayo yakoze, ariko mwumvirize iki gisomwa kiraduha umuco, kikaduha inyigisho ikomeye cyane ku bintu bijanye byose n'igikorwa. Gifatanya igikorwa n'akaruhuko. Ngo Imana irakora, hanyuma weje gukora ngo iriweza ivyo yaremye vyose igasanga ni vyiza, ngo ku munsi w'indwi iraruhuka. Ugi Imana irakeneye kuruhuka, kuko ntiyigera isinzira, ntiyigera iruha. Ariko ijambo ry'Imana rivuze gutya rikavyitirira Imana, nuko ugomba kutubwira ingene mu mutima w'Imana Imana ishaka ko umuntu amenya kuruhuka, agakora akaruhuka. Ariko kandi akaruhuko kiwe karyoha kuko karimwo umutekero w'ibikorwa vyiza yakoze. Irigara abantu baruhutse ataco bakoze. Kazona umuntu yiriwe kwirigara aragiye kuruhuka, ugiye kuruhuka iki? Ataco bakoze. Kandi ugasanga umuntu yiriwe kwirigara niwe usanga ari kibona peti, ashitse muri agatera gwasera ati ngo mwahishije, wabirondeye, wabitetse, wogeje basi n'ivyo. Ukabona yuko ivyo bibiri bitegerezwa kujana kugira ngo igikorwa kigire intumbero n'akanovera ko gukuza ubuzima mu muntu. Uyu munsi, isi uyu munsi irakeneye kuzirikana iri jambo ry'akaruhuko mu bikorwa. Nivyo kumbura unashobora ati pati ivyo uriko uravuga n'abashomeri bahari. Ibikorwa iyo tubivuze muri iyi ntumbero si bijya bikorwa gusa bitanga umushahara, ngo umushahara oya, hari ibindi bikorwa byiza kandi byinshi udacukura nk'umushahara ubwo nyene. Mbere dushiremo na bya bikorwa by'urukundo, ibikorwa byo gutabarana, ibikorwa by'ikigongwe, useruka ku wundi ubuzima bwankiye. Dushiremo bya bikorwa byose dukora tutarindiriye ibikorwa by'ubutumwa, tutarindiriye umushahara. Ivyo vyose Imana irabibonamwo abana bayo, kandi ikabona umutima tubikorana. Igihe tubikora ngo kubwa Yesu Kristo w'igisoma ca kabiri cabivuze, bigaheza bigategura impera y'Imana muri twebwe. Tudakora ngo tugarukire gusa ku mpera bukwi na bukwi dukuramo, ariko turabira kure mbere impera y'Imana. Umuntu akorera impera y'Imana akorana akanyamuneza, n'igiharushe agumana akanyamuneza. Ijambo ry'Imana mugabo tube turabigabisha ko hakiri kare, si byo kugira ngo rize kuduha kumbura inyishu z'ubuhinga bw'ingene ibikorwa n'akazi biringanizwa bitunganywa, ariko riraduha umutima n'intumbero y'ingene twotunganya ibikorwa n'akazi. Ntihagire unaza kuronderamo des solutions techniques z'ingene yotunganya ibikorwa mu ijambo ry'Imana ashobora kwihenda. Nitubere nka wa wundi yigeze gusoma
ahantu agira ati Yezu yaratwishuriye ibicumuro, pasiteri arigisha ati n'amadini yose yarayishuye, cagenda kubwira umukoresha ati rya deni ntaryo nzokwishura, rimwe wampa ku kazi kuko Yezu yaratwishuriye byose, uzoryishura besha. Ugasanga umenga hari igihe tugomba gufata amajambo y'Imana tukaza turayahomeka ku bintu mugabo tudatahuye neza, ahubwo nayaduha umutima, hanyuma ubuhinga n'ingene twayashikana mu buhinga n'ibikorwa n'imigenderanire hagati yacu, agaheza akaduha umutima n'ubuntu by'ingene tweza tukabiringaniza nk'abakunzi ba Yezu Kristo. Muri iyo ntumbero bikumvikana yuko mu kuzirikana umutima w'ibikorwa n'akazi bisaba yuko mbere n'ababisangiye nk'abakristo baheza, nubwo baba bari mu migwi y'abakozi n'abakoresha, baguma bazigama ico kiyago kiguma kibafasha kumva ingene umwe wese ku ruhande rwiwe aguma azirikana ko ariko arakorera Kristo, agakorera mugenzi we, tugakoreranira muri Kristo. Bica bituma rero twumva intumbero ngo Imana igakora ikaruhuka. Ndagomba garuke kuri iryo jambo ry'akaruhuko. Murabe ingene uyu munsi abantu twuzuye uruhagarara, stress, biri mu bintu byica ibikorwa n'abantu n'abakozi. Biradusaba yuko dusubira kuzirikana iki gisonga ca mbere, ngo ingene Imana yaruhutse. Iyo ntiyaruhutse ubwayo, ariko nabyo kutubwira ingene Imana ishaka ko abantu bakora baruhuka, ariko kandi uruhutse akaruhuka kuko yakoze. Ukuruhuka nyako kukaba karyo nk'uko twumvise ngo vyahaye Imana kuraba ivyo yaremye ngo irumva ihimbawe. Umuntu akaruhuka ariko ararimbura neza ubuzima bwiwe, ariko arasangira imigenderanire myiza, ariko arakora lo sociale neza, ariko arakora ibindi byose bigize ubuzima bwiwe. Hari ivyiyumviro bimwe bimwe mw'isi vyagombye guhindura umuntu nk'ikintu c'ikimashini, umenga iteka ryaco nico niryo gukuma akora ibintu ashiraho hanze, mugabo ugasanga umuntu namenye kurimbura neza lo resultat. Irya resultat nivyo ukayiharuramwo ibintu n'ibi, ariko ubwo waravye la dimension humaine y'iyo resultat, ugasanga wagumye kuri dimension matérielle gusa. Umukoresha agakoresha abakozi biwe n'umutima ukuma, ntiyigera yiyumvira akaruhuko kabo, ntiyigera yiyumvira imiryango yabo, ntiyigera yiyumvira akazoza kabo, ntiyigera yiyumvira kubaziganiriza. Uri umukristo ukaba ugikoresha abantu bawe gutyo, ukavyirengagiza, canke imbere bakanabikwereka ukavyirengagiza, kuko wuzuye ico twita mu gifaransa la cupidité, la prêter au gain, utibuka kuraba ayo mavisage y'abantu, ayo mashusho ya Yezu Kristo imbere yawe. Ntuhimbaze uyu munsi ubesha Imana muri kurahimbaza Yosefu Mweranda umukozi. Ushaka witahire nagakengere ku ishusho y'Imana, kandi ivyo biriho. Ntiturabe gusa hajya muri bwa buzi bwa leta canke ubundi buzi dukoramo bwa prive, ariko raba no muhira ingene ukoresha umukozi wawe wo mu nzu. Gasanga wa munsi w'akaruhuko niwo umurunda kw'ibihuzu vyose, akazi kose, ntiyigera aronka n'akanyamuja kw'intaza Imana. Uyu munsi ubuhinga bw'abantu b'uyu munsi bugaca buguhembera uruhagarara, lo stress yo gukora no muri weekend umwanya wose udahumeka. Turaguha amahera, umuntu akaraba amahera mugabo ntarabe ingene igikorwa kiriko kiramwica wenyene ubwa mbere mu mubiri wiwe, mu muzirikanyi wiwe, n'ingene kiriko kiramwicira umuryango. N'akaryo keza mbere ko gutera ikibazo. Ibi vyose tubona abantu tuja kurondera ubuzima hanze, canke abantu bakanakorera kure y'imiryango yabo. Uyu munsi mbere aho n'abakoresha bishobora gukomera
ari nk'abagore abakenyezi bakabuza bati muri iyi proje wewe ntuzovyara kuko ugiye kuvyara uja muri état de faiblesse ntuba productive nta resultat uzozana turakubujije kuvyara yampaye isukari umva ngaho ko umuntu aba atambiwe kugira ahantu habi yego nivyo kandi umuntu ntiyovyara nk'uko umenga naho nyene nta bwenge n'umutima bishiramo hano abantu mbona umenga mu kuvyara bumvira ijambo ry'Imana ngo mugwire ngo umusenyi wa kukiya mugasanga yaragwiriye mu musenyi mugabo yiteye ingorane yazanye abantu babara muri nosi nta bwenge n'umutima ashiramo ni itima gusa naho nyene n'ikibazo kuko ngo waremwe ku ishusho y'Imana ntushobora kuguma uvyara nabi nk'igikoko. Mbere Imana yaravyanditse neza no mu mubiri w'umuntu iramuha umutima nitwigere tuvyibagira Imana yamye tuyagira mu mutima wacu no mu bwenge no mu muzirikanyi wacu. Aha rero ndakuvuga nti nakaryo ko kubaza ikibazo gikomeye na vya bindi byose by'abantu bagenda kurobera hanze Imanamba Hubu ni muri Canada, ni Buraya, ni muri Australia. Mugabo akagenda umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine, amaparasite agatangura kwinjira mu mubano. Iyo ari muri iyo myaka ntawuzi ibihava bikamwinjirana, umugore ntawuzi ibihava bikamwinjirana, agarutse agasanga utiyo yasize ngaho nitukimenya ko ari papa wiwe watwo nako ugasanga hari ibintu byasambutse kuko kumbura akazi kazirikanye gusa mu mafaranga kazana, ntibazirikanye dimension humaine y'ubuzima bw'akazi. Imiryango igasambuka turiko turabibona mbere rimwe tukibaza tuti none mu buzima bugoye abantu bobaho gute? Genda kumbura Imanamba mugabo uzuragaruka ku gihe cyumvikana, ntuzi usange umenga wahenzwe n'ibifaranga uri kurarunda uzoza uzaniye umuryango wawe, ariko bidashobora kugura urukundo, bidashobora kugura l'affection, bidashobora kugura l'équilibre humain. Ivyo navyo bizanwa n'ibindi, bizanwa na la présence, la proximité. Kuko ntimwigere mwihenda umugabo n'umugore bagiriwe kuba hamwe. Genda mugira ama statistique yaba abantu usanga naho baba bagenda gukorera hariya mu mamisyo hagati mu gihugu bakamarayo umwanya munini adataha muhira, muzosanga ibintu byinjiye mu rugo. Ivyo bituma n'abakoresha igihe muhamamisha abantu banyu bafashe kuzigama imiryango yabo, kuko utabasifashe kuzigama imiryango yabo bazoza gukora badafise aho bava. Ivyo bazogukorera ntawe ubizi ivyo ari byo. Twibuke ivya bindi vyose vy'ingene aho turangurira imirimo hategerezwa kuba imigenderanire myiza iheza ikazigama imirimo yacu ikavyara ivyeranda. Ibibanza by'imirimo yacu usanga byuzuye ibindi bintu bibi. Gusa tukumva abantu barogana aho barangurira imirimo, ugasanga mu kabati kabara bushireho imiti. Kibuke bya bintu byose by'ubusambanyi bubera aho barangurira akazi, bya bindi byose by'ibiyago by'ibishego usanga byo none bizotanga umusaruro mutegute. Umusaruro wa mbere uhaza umutima w'umuntu, atari mwe gusa by'ibiproduction biraho hanze bitagira umutima, bitagira ishusho. Ibiresultat biraho bitari n'ishusho nziza y'umuntu. Uguhimbaza Yosefu Mweranda, murabona yuko tumuhimbaza nk'umukozi, ariko kandi twabanje kumuhimbaza nk'uwasanga imigenderanire myiza na Bikira Mariya na Yesu. Akazi karangurwe mu migenderanire myiza. Imigenderanire myiza ivyara umusaruro mwiza. Ukabona ingene ivyo bibiri biguma bihamagarana. Akaryo keza mbere ko gutera ikibazo ubuzima bwacu hano mu gihugu cacu. Iyo tuvuze akazi
hariho ubwa mbere ako kazi dukora umuntu kugira ngo atunge ubuzima bwiwe, ariko ibyo akora bigatunga cette matrice commune dutwaye twese, ituvyara ikaturamurika dushira mu buzima iki gihugu kigizwe n'ikintu twita la res publica, la chose publique, ineza rusangi. Nagomba sozerere ngaho, ngomba kubasangiza umubaro w'ikintu tubona catwinjiranye, kandi kugira ngo tuze tukivemo tuzorira menshi, tukoma zika mugani w'igiswahili, tuzokoma ndabarahiye. Murabona ingene ubuzima buzimba bugasubira inyuma, ibintu tukabona bitituka, turorera tukibaza ati inyishu zizova he, ibintu bikabura binabi, ukabona uti turi hehe? Nibaza ko bivana kuko ari ahantu tutazirikanye yuko rubagabanganya. Mugabo ko kugabanganya ntikwatubera akaryo ko kugira ngo twakirane, hanyuma turabe imbere gushasha nk'abagiye kugwiza ubwiza n'ivyiza biheza bikadutungira hamwe muri iki gihugu. Abantu tugasigara rero twinjira mu buzi kubera uguharana muri ibi na biriya, tukibagira yuko ari ubuzi bwo kutuvyarira ibidutunga. Abinjira bose ugasanga ni bimwe vy'ibiharuro vy'abategerezwa kuhaba, ariko tutaravye ko bafise umutima n'ubuhinga bwo kuhaba. Ibintu bikaguma bitituka, kandi kuko uza wese agira ati ubu nanje ndaramukiwe kurya lokuriyisme, tukarya ibintu ntugikora mu ntumbero yo kugira ngo ugwize ibitunga bose, ugakora kuko urondera ivyo kumakumiri wawe, kuko urondera kuduza uruparcelle rwa uruzu rwawe, kuko urondera nawe parcelle ukazobona umuntu agitangura akazi agomba guca duza inzu, agomba gucangana n'umuntu amaze imyaka 30 akora. Aho nimwumva ko harimo kwihenda, ariko kandi nawe ahagiye yagira ati umenga na kanya wamuhaye bati haje, harundi ariko arasunika hariya, ariko aratera agakoko aragira ngo hatarukire, zotegereza ko kwenda ndiriye amatama yose kugira ngo ntegekanye kazoza kanje. Mugabo turiko turatabagura ineza rusange, ibiturire bikagwira, uburyarya bukagwira, ukurogana n'ibiki byose bikagwira, bizana naho kuko intumbero twayifashe mu gukarisha noho hakugwiza ubuntu bw'ico turiko turarondera hamwe nk'ubuzima rusange. Ivyo rero tuzorira kugira ngo uyu murandaranda mubi w'umunoho watwinjiyemo utuvemo, twumve yuko dukora n'ivyo turondera gutunga ubuzima bwacu, ariko turiko turashona, twubaka, dukomeza, dusobanya ineza rusange twese duhumekeramo, iduteruye twese. Dusaba Mukama, dusaba Yosefu Mweranda dufashe muri iki gihugu cacu kugira ngo ibikorwa n'akazi vyacu bibe mu migenderanire myiza n'Imana, bibe mu migenderanire myiza hagati yacu, hagati y'abakozi n'abakoresha, bigume bivyara umwitwarariko wo gukuzanya mu buzima, ariko kandi turiko turakuza ubu buzima budutwaye twese iki gihugu, turiko turakuza akanovera ko kubaho neza muri iyi ngabire Imana yaduhaye igihugu cacu. Amen.